tudatevye reka tuzaro twinjira amakuru ariko aravuga ku mugabane wa Burayi ubona ko aba ari na menshi cyane turahera neza neza mu gihugu cha Espagne ku munsi wajo barakora rakina rukino rumwe gikumbi gukirarane rwariko rurahuza ekipe ya Getafe ku kibuga cyiza cyane Coliseum Stadium cyiza cyane cya ekipe ya Getafe bakira ekipe ya Real Madrid match yaje kubirangira ekipe ya Real Madrid bikoze neza cyane ibitsindo bigera kuri bibiri byose ku busa bwa ekipe yane bwa ekipe ya Getafe ibitsindo byatsinzwe n'umusore ndavuga bita Jose Rumato sore kabisa yateretse mwe double ahita arayesha amanota agera kuri 3 ekipe yiwe ya Real Madrid ariko ekipe ya Real Madrid itifata ikibanza ca mbere n'amanota agera kuri 2 basumbya ekipe yane ekipe ya Girona abasore witwa Carlo Don Ancelotti bariko babyitwara muri ndacane ubona ko umunini barimo wo gutsinda bariko barabandanya kabisa kandi ibintu biriko bigenda abitora umurongo ndavuga kwa ekipe ya Real Madrid. Ekipe ya Real Madrid novuga ko ne ekipe ubu tuvugana iyoboye ihiganwa rya La Liga EA kuko ekipe ya Real Madrid ne ekipe novuga ko uno mwaka iriki zitwereka challenge atano umuntu yarayitezeko batanguye batwara igikombe ca Super Coupe d'Espagne bariko batsinda hari ekipe ya FC Barcelona uno musi muri La Liga EA niyo iyoboye ihiganwa rya La Liga EA ni ekipe ya Real Madrid ubona neza bari kumwe n'uyu mukoca wabo Carlo Ancelotti bariko baza batanga umusaruro mwiza kuko ugiye kuraba abakinyi babiswe ba Vinicius ugashaka abiswe ba Rodrigo ugashaka abiswe ba Jose n'abakinyi barako bagenda batanga umusaruro mwiza mu ekipe ya Real Madrid rero novuga ko ni ekipe ya Real Madrid tuvugana ni ekipe ubona ko ugereje umusaruro bafise mu mwaka uheze ugacuraba n'umusaruro bafise uno mwaka novuga ko hariho evolution kuri ekipe ya Real Madrid hariho evolution kuri ekipe ya Real Madrid ugiye kuraba ibitsindo basinze mu mwaka uheze ekipe ya Real Madrid uje kuraba ibitsindo batsinzwe mu mwaka uheze ekipe ya Real Madrid uje kuraba ikibanza bari mu mwaka uheze ekipe ya Real Madrid ushiraba n'uno mwaka ari mu kibanza ca mbere ibitsindo bamaze gutsinda birsumbi byo batsinze mu mwaka uheze ibitsindo bamaze kuba batakaza Real Madrid nivyo batakaje mu mwaka uheze ntabwo bihuye rero novuga ko kuri ekipe ya Real Madrid hariho evolution ugereranyije no mwaka uheze w'2023 kuri ekipe ya Real Madrid hariho evolution ugereranije no ku mwaka uheze wa 2023 mukenyero bane babiri no bita George Bordalas yari yatanguje ndavuga ku munsi waje mumenyereza wa ekipe ya David Soria Damian Suarez Domingos Duarte Omar Alderete ndetse n'uwitwa Augusto Alvarez bari mutima wa defense Jose Angel Carmona Jene Ruiz Mira ndetse n'uwitwa Nemanja Maximovic mu gihe Borja Mayoral n'uwitwa Mason Greenwood ariko barabirondera ibyo bitsindo mu gihe kurone wa Real Madrid bane batatu umwe babiri twa Carlo Don Ancelotti niwe yari yatanguje neza cyane Ferramendi Nacho Fernandez Antonio Rudiger Lucas Vazquez mu gihe mwiza maro witwa Andre Irunine Luka Modric Aurelien Tchouameni Federico Valverde Jude Bellingham Vinicius Junior ndetse n'uwitwa Jose Rumato mu gihe Eduardo Camavinga yinjiye mu kibuga asubiriza Antonio Rudiger Vini Junior asohoka yinjira Rodrigo Goes Yozoro arasohoka yinjira Brahim Diaz Jude Bellingham arasohoka yinjira bita Daniel Carvajal Diego Rico yinjiye mu kibanza cy'uwitwa Jene Domingos Duarte arasohoka yinjira Juan Milatasa Jose Angel Carmona arasohoka yinjira Jordi Martin Borja Mayoral arasohoka yinjira Jeme Mata Nemanja Maximovic arasohoka yinjira bita Santiago kurane kwa ekipe ya Getafe ariko Real Madrid baza ko babona amanota agira kuri 3 babifashijwe n'umutama ndavuga bita Jose Rumato yanahitse anatogwa nkwaranze urukino ku munsi w'ejo bita Jose Rumato igitsinda atsinda ya pasi n'utwa Lucas Vazquez ndetse n'witwa Vini Junior Jose Rumato novuga ngo nawe uno musi novuga ngo nawe ari kintu kinari karafasha Real de Madrid ni umusaza novuga ngo yazamwe kwa Real de Madrid novuga ngo mu ntizanyo y'umwaka umusubira bavuga ati ubundi umusaza nk'uyu myaka 33 umuzana kwa Real de Madrid ntubona ko ari ukuntu atazaba byitwaramo neza rero novuga ngo umwanya mutaronka araza kigaragaza kuko twabonye yinjira ku match za Atletico de Madrid azashiramo ivyo bitsindo match zigera kuri zibiri zose yarazibonye mu gitsindo tugaruka novuga ngo no ku munsi weje gushiramo ibitsindo bigera kuri 2 kandi ugashira ku kabahano n'ivyo bitsindo bibiri akaba ari byo bibaye amanota agera kuri 3 bamuna ko kwa Real de Madrid hoho ibintu bimeze neza cyane ubona ko yari yanagerageje kururira abasore bagiye batandukanye nk'aba ba Dani Carvajal abitwa ba Toni Kroos nabwo bari barimo abaruhuriye novuga ngo kuko afise n'urugamba novuga ngo ku munsi wa Mungu ni Real de Madrid rero muri rusange twanabonye nyuma yo gutsinda ku munsi weje yahiye yigaruka ikibanza cyabo cya mbere irushanwa tagira kuri 2 Girona rero reka kumbure tube tunarindiriye kuko agiye no kuzinkino zigera kuri nyinshi kuko
tubarindire kwa Atletico de Madrid ku munsi wa Mungu kuko gutsinda kwa Atletico de Madrid biraza kubashira naho nyine uvuga ngo mu kibanza ciza ndetse dutangure kujajinga ikipe nka Real de Madrid dutangure kuvuga ko iri novuga ngo iri hagufi yo kuzigatwara ico gikombe ca La Liga uko Girona yo nyambe maze kuba isigwa amanota agira kuri 2 na Real de Madrid nuko nabo ibintu baba barimo nabo batari ko barabibona neza uno munsi barayabona ejo bakayabura mubabona ko bitandukanye no kwa Real de Madrid amanota 3 bayaronka uko bukiye uko bwije bitandukanye no kwa ekipe ya Real Madrid amanota 3 bayaronka uko bukiye uko bwije nako tunagira ko neza cyane amace zari muri weekend muri La Liga ko kirarane ekipe yari itari yakinyiye yari yagiye gukina Super Coupe nkino zirani muri weekend rero na neza baraza kuba bagarutse neza neza guhera kuri no musatsi rero kuri Brida Bilbao iraza kwitana mu mitwe na ekipe ya Real Mallorca mu ku munsi w'ejo Valencia igice cy'isaha 9 izotana mu mitwe na Almeria Granada da Las Palmas mu gihe Samoa yanwe irategera kuri 30 ekipe ya Granada nako ya Deportivo Alaves izobitana mu mitwe na ekipe ya FC Barcelona mu gihe igihe cy'isaha 4 z'ijoro ku munsi w'ejo nyene Girona izotana mu mitwe na Real Sociedad mu gihe ku munsi w'Imana Villarreal izotana mu mitwe na Cadix Osasuna izotana mu mitwe na Celta Vigo Real Betis izotana mu mitwe na Getafe mu gihe igihe cy'isaha 4 z'ijoro ku munsi wa Mungu Real Madrid kuri Santiago Bernabeu izokwakira ekipe ya Atletico de Madrid mu gihe ku munsi wa mbere Rayo Vallecano izotana mu mitwe na ekipe ya FC Sevilla neza na neza ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 1:30 kipe ya Granada nako ya Deportivo Alaves iraza kuba yakira ekipe ya FC Barcelona ivuye gutsinda Osasuna igitsindo kimwe ariko n'ubundi batakonvense nyene ubona ko n'ubundi bya bintu nyene byo kugwirirana bagwirirana ariko n'ubundi bagomba kubananya bashira kwa ekipe ya Deportivo Alaves ekipe ya FC Barcelona ni ekipe heruka kuba yatahukana imbere ya ekipe ya Osasuna muga iyi ekipe ya FC Barcelona ubutuvugana navuga ko nabo bamaze kuba biha confidence yuko baguma bibandanye biri kwa gikombe ca La Liga EA kuko iya mbere barusha amanota 10 ariyo Real Madrid iya kabiri basumbya amanota 9 ariyo Girona ni ekipe ya FC Barcelona nako uravye umusaruro bafise uno mwaka urana ko atari umusaruro mwiza cyane ubwiranje n'undi no mwaka uheze Xavi Hernandez umusaruro yari afise umwaka uheze atakanye ikombe ca La Liga mu mwaka uheze ni ekipe navuga ko attaque yari ifise ibitsindo byinshi defense yabo yari maze gutsindwa ibitsindo bike ya FC Barcelona ugiye kuraba ekipe ya FC Barcelona attaque uno mwaka ibitsindo afise ni bike ugiye kuraba defense yabo ni defense maze kubitsindwa ibitsindo byinshi ekipe ya FC Barcelona rero navuga ko n'umusaruro ubona ko atari mwiza cyane ugereranyije n'indi myaka Xavi yaramaze ari muri equipe ya FC Barcelona rero navuga ko ni equipe ya FC Barcelona ugiye kuba ikina na Deportivo Alaves ubona ko hari n'abakinnyi benshi bamaze kuba baja mu mvune kuko no musi baja kuba bakina badagira uyu Barde baraza ko badafise bita Keita Barde baraza kuba bakina baraza ko badafise n'uwitwa Ferran Torres ndetse n'uwitwa Felix nabo bari mu mvune ekipe ya FC Barcelona ubona neza yuko uravye ukuntu batanguye kuba baza bakina ni ekipe no musiza kuba ironka amanota 3 hamabuke ikayabura uno musi kuva umwaka utanguye wa 2024 ekipe ya FC Barcelona irabura Super Coupe imbere ya mukeba wayo muri Copa del Rey baramaze kuba basezerera ubu tuvugana ekipe ya FC Barcelona iko ku ikombe ca La Liga EA ndetse n'igikombe ca UEFA Champions League rero navuga nimba bakeneye kuba bo bandanya bahatana n'izi ekipe za Girona za Real Madrid nuko boza bakama batsinda bisubiriza apana ko tubona ekipe ya FC Barcelona no musi itsinda bukeye igatsinda higeje kazi gatsindwa cyaye kazi kagabura ni ekipe ya Barcelona itegeza kuba itsinda yisubiriza kugira bikundike ize kuba inigana n'izi ekipe za Real Madrid ndetse na za Girona ubona ziri imbere yayo mu gihe geje sazene ekipe ya kabiri ndavuga Girona baza kuba bafite akazi gakomeye imbere ya ekipe ya Real Sociedad Real Sociedad ni ekipe navuga ko nayo itoroshe muri Espagne ni ekipe zigatanga akazi kwize ekipe za Real Madrid ikazi gatanga akazi kwize ekipe za FC Barcelona ikazi gatanga akazi kwa ama ekipe agiye atandukanye muri La Liga rero navuga ko Girona nayo itegeza gushiramo ingufu nyinshi kuko Girona ni ekipe ikigenda yose igitutu kuri Real Madrid Girona ni ekipe nayo ko bahamaye yuko ishobora kubitahukana ko yotahukana ikombe ca La Liga ikanatsinda Girona nta n'ikindi gikombe iri kirirukako kuko mu gikombe cy'umwami ubushize yaje irahusha victoire iravamwe ni Girona ubona ko imaze kuba yiha confidence ko La Liga iri kinigana na ekipe ya Real Madrid nayo bigomba kuba yotahukana ikombe ca La Liga nuko nayo zigata ikerekana inguvu
kwizi ekipe zigiye zikomakomeye nk'izi ekipe za Real Madrid za Atletico Madrid nk'uko yabitweretse iri kitsinda ekipe ya FC Barcelona nk'uko yabitweretse iri kitsinda ekipe yane ya FC Barcelona mugiye ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 4 z'ijoro derby madrilene kabisa ari mu gisagara ci Madrid neza naza kuri Santiago Bernabeu ekipe ya Real Madrid yitwa Cardona Ancelotti iraza kuba yakira ekipe ya Atletico de Madrid ekipe yitwa Diego Pablo El Cholo Simeone ekipe muri fazare yaramutsinze itsinda bigera kuri 3 kuri kimwe ekipe yongera iramutsinda neza cyane muri Super Coupe nako muri Copa del Rey bitsinda bigera kuri 3 n'umundi nako 4 kuri 2 bitsinda 4 kuri 2 mu gihe muri Super Coupe ekipe ya Real Madrid nayo yari yatsinze ekipe ya Atletico Madrid bitsinda bigera kuri 5 byose ni mu gihe ni mu gihe ekipe ya Real Madrid ndetse na Atletico Madrid no mwaka match zigera kuri 3 bamaze kuba bakina ekipe ya Atletico yatsinze 2 Real itsinda 1 ekipe ya Atletico Madrid muri no mwaka niyo ekipe imaze kuba better ntware kwa ekipe ya Real Madrid kuko ni nayo ekipe imaze kubitsinda Real Madrid yonyine muri no mwaka w'imikino ndavuga rero ni match nayo iza kubitoroshe ariko ni match iza kubi ikinwa ekipe ya Real Madrid nayo ibura abasore babo batari bake ndavuga witwa Eder Militao gashaka ko witwa David Alaba ndetse n'utwa Thibaut Courtois witwa Antonio Rudiger nawe ku munsi w'ejo yasohotse muri mitana we agize akabazo k'imvune bitaramenyekana yuko ku munsi wa Mungu ashobora kugaragara ariko nabonye naye ni makuru atari meza kwa Real Madrid nuko no witwa Aurelien Tchouameni nawe yari ikarata y'umuhondo umusore nawe apana ngo ashobora yaciye akwiza ikarata z'umuhondo zigera kuri 5 umusore ngo ari suspended kuri match yo muri weekend ya Atletico de Madrid witwa Aurelien Tchouameni ariko ngo ekipe ya Real Madrid nayo ngo yitwaye kuko ngo ikosa witwa Aurelien Tchouameni yakoze ngo yarikoreye umukinyi ngo yarari muri offside ngo yo ngo ibyo bosanga ngo atari ngo ritari kosa riri grave canke rifise ubukomezi ubwinshi ngo bashobora kuyikura ko ngo tugashobora kumubona nyanyagira ariko twaba tubona ekipe ya Real Madrid n'ubundi yoza kuba inagurwa na ekipe ya Atletico Madrid ngo badafise ndavuga witwa Aurelien Tchouameni ndetse n'utwa Antonio Rudiger kuko iyo Antonio Rudiger adahari Aurelien Tchouameni acamanuka gufasha Nacho Fernandez muri defense rero mu gihe yo badahari turashobora kubona ekipe ya Real Madrid kabisa itariko irabyitwaramo neza cyane imbere ya Atletico Madrid ariko n'urukino ruza kuba rutoroshe n'urukino ruza gutuma ekipe ya Real Madrid n'ubundi bandanye conserve ndavuga place yabo ya mbere bamaze ko bakora mu ekipe ya Girona ni Real de Madrid novuga ngo kuza gutsinda runo rukino derby madrienne arahaniza kubashira kuko novuga ngo ni ekipe ya Atletico de Madrid imaze kubatsinda inkino zigera kuri 2 novuga yuko nari Atletico de Madrid turiko turayiraba ni ekipe novuga ngo nayo imaze kugira byinshi hindura uno musi iraza kuorganiza hagati mu kibuga bagakina je yabo batuje bakaza kukumena mu mutima wa defense bakanagutsinda yaba mwarabonye novuga ngo ibitsindo Real de Madrid yagitsindwa nuko twaza gusanga amakosa yaba umuvandimwe Antonio Rudiger amakosa yaba Andy Runine manque de communication ariko akorana na Axe Centrale rero navuga ngo ni nurukino ruzoba ariko rurabera Santiago Bernabeu kibuga naco navuga ngo Real de Madrid naco kiza kikayifavoriza na bari abafana bayo mwisezo tuhara bari tusanga atani match navuga ngo barahatsindirwa rero ico navuga kwa Cardona Ancelotti kugira ngo abandanye nawe wishira mu mutekano no kuza gatsinda runo rukino rwa Atletico de Madrid ariko tutanibagira ko na Diego Simeone uno musi navuga ngo ntabwo ari kure kuko uno musi ku nsinzi batsinze hirya yejo yakibashira mu kibanza ca gatatu mugabanganya amanota na FC Barcelona ariko nani Atletico de Madrid nayo navuga ngo nayo turiko turabana uvuga ngo bariko mu isoko y'igora nigurisha bongereje abandi maraso mashasha bazanyemo uyu Moses Kini bateretsemo akana bakuye Vermaelen bakuyemo equipe ya Royal Antwerp ngo ritara yigendera ubundi umwana muto kabisa z'umupira ngo hagati mu kibuga kabisa ngo yunakwica ngo ni mukinye wo ku nimero 10 tushira ko na performance y'umuvandimwe Memphis Depay izayunganira performance witwa Antoine Griezmann ndetse n'utwa Alvaro Morata muri rusange n'ama equipe ubona ko agiye kuba hora yose yitwa ko ari mu bihe byayo ekipe ya Real Madrid nimba ikeneye kuba yobandanya iri mu kibanza ca mbere ikaba ikeneye no kuba yitakana igikombe ca La Liga EA nuko ryozi gatsinda ekipe ya Atletico de Madrid kuko nawe bamaze kuba bagarutse agasindwa na ekipe ya Atletico de Madrid biraza kuba bihinga uvize ekipe ziri inyuma zayo nk'izi za Girona na za FC Barcelona rero bavuga ko kandi navyo biraza kuba bihinga uvize ekipe ya Atletico de Madrid kuko nayo iri inyuma yayo rero bavuga ko ni ekipe ya Real Madrid no nkuko yavuze iza kubikina idafise nk'uyu umwugariro wabo uyu Rudiger ariko nabwo biraba officiel ko atazokina mu majambo yashikirijwe n'uwitwa Cardona Ancelotti yavuze ati
ati Rudiga n'umusore w'umugwanyi ati yagize akabazo gato kadakanganye ati twizera ko ku munsi wa Mungu nawe twaba tumufise ati ariko n'ubundi ntibiramenyekana kuko n'ibipimo ubwabyo ntibirakogwa ati ariko turizera neza ko tuzoba tumufise naco novuga ko numva baracari mu madute baracari mu bibazo bashobora kuba bamufise canke ntibabibona bamufise ariko ubundi byoryoha Rudiga hari kuko mu gihe atoba hari equipe ya Real Madrid twa Carlo Ancelotti dukuze kumubona bricole ibintu byinshi ariko kuri iyi nshuro kabisa byahava bimucanga ndibavuye mu cyangwa cyangwa bitwara rero cyo Amerika atabo kwanga kuyikurako oya byahava bimucanga cyane kuko ugiye kuraba hamwe abo basore babiri hamwe bakinye atariho bari igituma byavaye mu cyangwa bagiye kunana equipe nayo ikomeye no mu bihe byiza yo bagiye gukina na equipe nayo iri mu bihe byiza neza cyane ku munsi rero ko